Turabaramukize cyane mwebwe mwese musanzwe mukurikirana bino biganiro bitandukanye duhora tubashikiriza kuri runo rubuga rwitwa Ntambura Idahita TV. Tubipfirije kuruhanirwa mu byanyu no mu banyu aho muherereye. Mutaramanya na jewe Jean Imanirambona, ni jewe nkunze kubatunganiriza ibiganiro bitandukanye bikunda gucishwa kuri runo rubuga ngurukana bumenyi bwo kuri YouTube na Facebook. Jewe kandi mpora bibashikiriza. Hanyuma uyu munsi murabona nyine ko ari ku kazi, kandi nibaza ko abahora bakurikirana bino biganiro si rya mbere kandi novuga ngo si n'irya nyuma tubashikirije ibiganiro canke se tuganiriye namwe turi ngaha ku kazi nyene kwibarabara humvikana imiduga n'ibindi byose by'amajwi asanzwe yumvikana kwibarabara. None rero nari mfise akantu nagomba ko tuvuganako kandi mu buryo novuga ngo butaza guteba. Ni jambo bakunda kuvuga ngo aha turi hari abandi. Hariho umupasiteri umwe mbere nciye nibuka yitwa hari abandi, umukozi w'Imana yitwa hari abandi. Rero aha turi hari abandi niryo jambo naye nipfuza yuko duteramiraho gatoya iminota mikeya nka 10 gutyo, hanyuma duce turangiza ikiganiro cacu kumbure kivuga kuri rino jambo. Hanyuma rero nako ndavuga nti rero burya bavuga ngo aha turi hari abandi. Iyo bavuze ngo aha turi hari abandi baba bagomba kwerekana yuko aho turi siho twamye, siho twahoze, kandi aha turi siho tuzohora. Byerekana yuko aha turi atariho twahoze, siho twavukiye, tugeze ngaha ariko mugabo hahora abandi. Sahi wacu si icibare, si inyegu yacu, si tongo tuvuga ngo ntawe uzoritunyaga oyaye. Aha turi ubu buzima turimo, ibyo dufise, impwemu dufise, amagara dufise, imyaka dufise, ubushobozi dufise, nimba novuga ngo uri nk'umutegetsi canke se nimba uri umukire, nimba uri umutunzi, nimba ufise ibirara hanze n'ibirara mu nzu, bavuze ngo aha turi hari abandi bagomba kuvuga yuko atariho twahoze kandi atariho tuzokwama. Nuko rero bavuze ngo aha turi hari abandi bigomba kuvuga yuko umuntu wese akwiye kumenya ingene yitwara, akwiye kumenya ingene yifata, kuko aho ari atazokwamaho, kuko ntiyamyeho ntazohaguma, hazogera igihe ahave. Murabizi ko mu kirundi cyacu bavuga ngo ubwatsi burakura bukabisa ubundi. Uyu munsi ufise imyaka 20, ariko ejo hazogera igihe uzosanga iyo myaka wayirenganye ufise imyaka 40 canke 50, kandi ntiwame ufise imyaka 20. Uyu munsi kumbura uri umusore w'inguvu w'amagara meza, uri inkumi iritera ikarisama, ariko mugabo siko wahoze kandi siko uzokwama. Bigomba kuvuga kandi yuko bavuze ngo aha turi hari abandi, bigomba kuvuga yuko umuntu akwiye kuraba ingene yitwara mu buzima, umuntu akitonda, akigengesera, akirinda, akiyubara, kugira ngo ntahave yitwara cyangwa se ntahave yifata inyifato irimwo amanyama, irimwo akanyaro, irimwo gucinyiza abandi, irimwo guhonyangira. No kuvuga inyifato irimwo guhonyangira abandi agateka kabo. Umuntu ntahava ahonyanga agateka kazina muntu yitwaje ngo jewe ndakomeye, jewe ndi gihangange, jewe ndi gikoko, jewe ndi umuntu adasanzwe, nagomba kuvuga ngo jewe ndi gikoko, jewe ndi umuntu adasanzwe oyaye. Aha turi hari abandi. Muri za ndirimbo novuga ngo ziyobokamana, hari indirimbo nibuka yarimwe amajambo avuga ngo ni gake ngo aho umuntu yiyumvamwo inkomezi ngo bishika ngo akiyumvira yuko ashobora guhera, ngo ni gake cyane. Iyo umuntu yiyumva inkomezi, iyo umuntu abona yuko ari kigatanya, iyo umuntu abona yuko aterura artere bigakunda, iyo umuntu abona akina karate afise sentire noire cyangwa sentire verte, sinzi ko n'izindi kumbura z'ubundi bwoko, iyo umuntu abikora bigakunda,
iyo umuntu atera umugero ukemera, iyo umuntu abona yuko nyene yari umusore w'inguvu toraba, iyo umwigeme abona yuko nyene agezweho aharawe akunzwe, uwo ari we wese amushima, abona novuga ngo ritaragwa rigihagaze, ntiyiyumvira yuko nawe hazogera igihe rikaba umurembe canke se novuga ngo sinzi ko novuga ngo umushambara numbaze rikagwa nk'irya nyokuru, kumbure kubera ko imyaka nyene idahagarara. Rero bavuze ngo aha turi hari abandi, umuntu akwiye kumvamwo yuko umuntu akwiye kumenya ngo hazogera igihe nk'uko twavuze ngo ubwatsi burakura bukabisa ubundi, burya hazogera igihe usange natwe turatambutse turavuyemwo tubishije abandi. Ikintu rero gikonta cane, ikintu gifise akamaro kadasanzwe umuntu akwiye kuraba, ni ukuraba ingene yitwaye, ingene yifashe, mbega azosiga ishusho iyihe muri sosiyete, mu muryango, mu babanyi, mu bo biganye, mu bo bangana. Ko aha turi hari abandi, umuntu hazogera igihe nawe ubuzima bwiwe bukagera aho bugarukiye, hakabaho iherezo ryo kubaho mu buzima bwiwe. Mbega none umuntu ariko yitwara gute, ariko yifata gute, ariko agira umubano umeze gute? Murazi kandi sinzi ko navuga ngo ni umwibutso bakunda kuvuga mu kirundi cacu ca misi yose, bakumva bavuze ngo ibihe biha ibindi. Urumva mu kirundi cacu ca misi yose dore bavuga ngo ibihe biha ibindi, ni ukuvuga ibihe birakuranwa, ibihe birahindagurika. Uko bimeze uno munsi siko bizoba bimeze ejo, birashobora ejo guhinduka ugasanga byari magera byageruye, ugasanga zahinduye imirisho. Hariho n'indi mbere yo bakunda kuri bavuga ngo ingoma zose zo mw'isi yacu zama zigenda zikuranwa, nta ngoma yamaho eternellement yotwara imyaka 50, yotwara imyaka 100, ariko haragera igihe bigahinduka, haragera igihe zigahindura imirisho, ugasanga ibintu birahindutse ntibikimeze kwa kundi uko umuntu yarabyiteze ejo hahise. Rero ko ibintu bishobora guhinduka, umuntu akwiye kuraba ingene yitwara, akwiye kuraba inyifato yiwe, kuko byoshika ejo canke hirya y'ejo ugasanga umuntu asavye uwo yimye, kubera ko ibintu bihinduka. Hari akaririmbo bakunda kuririmba bavuga ku bijanye n'intambara, bavuga intambara nimbi, barundi bene wacu n'ibindi, mugabo baragobekamo ijambo rivuga ngo aho umuntu ngo ashobora kubura agasabune kandi yari afise imodoka. Rero si ivyo gusa, si mu gihe c'intambara gusa, ubuzima burahinduka, ibihe birahinduka, ugasanga uwari umukire uyu munsi ejo birahindutse, ugasanga arakenye, ugasanga arahomvye, ugasanga ahuye n'impamvu izi canke ziriya zishobora gutuma ibintu biba bibi kandi vyarigeze kuba bimeze neza. Rero uyu mwanya nari nifashe ngo tuvugane kuri ino jambo nyene rivuga ngo aha turi hari abandi, muri make no muri menshi. Ibyo mvuze n'ibyo ntavuze, ico ntumbereye kuvuga ni ikihe? Ntumbereye kuvuga yuko umuntu yokwemera akabana n'abandi amahoro, umuntu yogerageza uburyo bwose akifata inyifato nziza ibereye mu kibano, mu bo bagendana, mu bo bakorana, mu bo birigwana, mu bo basengana, mu bo baririmbana. Kuko aha hantu umuntu ari uyu munsi, hamwe yohitwaza mu gucinyiza abandi, mu kurenganya abandi, mu gukora ibintu novuga ngo bibabaza sosiyete, hamwe umuntu yokwitwaza ubushobozi afise, ikibanza afise, inshingano afise uyu munsi, hanyuma akavyitwaza mu kwitwara nabi, ejo canke hirya y'ejo bizohinduka, vyama vyahindutse. Nibuka ahantu nakuriye hariho umurongozi umwe, naho numva ntangurane muga ntamuvuze izina, ico gihe ari umushefu de zone. Hanyuma ico gihe rero mu vy'ukuri yari umuntu ateye ubwoba, abantu bose babona kumengo ni igikoko yitwara uko canke kuriya, ugasanga nyene arakoresha inguvu ahabwa kumbure n'iyo poste arimwo y'ubushefu de zone. Ariko mugabo rero mu nyuma haragera igihe bwa bushefu de zone arabuvamwo, kandi wanashaka
uyu muntu nta n'amashuri novuga ngo y'ikirenge yari afise, urabona ko ubongira ngo umucefu dozone ategerezwa kuba yarize kumbure akamara na segonderi. Ico gihe wewe nta na segonderi yari yaramaze, yari afise umwaka w'icenda. Ni bya bindi vyo muri kiriya gihe c'imyaka y'intambara wasanga abize ntibari benshi, intambara yabaye abantu ntibiga, amashuri arahagarara, ibintu imbere uko canke kuriya, ugasanga rero hari n'ivyo bita ngo n'abanokalivye. Murabizi ko no mu mashuri haba ngo ivy'abanokalivye. Abo banokalivye rero nawe yari umunokalivye, ni kuvuga yaba ari umuntu ashobora kuba ariko yigisha muri primaire mugabo akaba atahejeje segondere, kubera yuko habuze abarimu bigisha bafasha, bavyigiye, babinonosoreye, babisohokeye. Rero uyo muntu mugabo mu nyuma muhuye yaramaze kuva mu bushefu dozone yarateye ikigongo, ariko mugabo babantu nabo bamuzi ingene yitwa n'ingene yifata, wasanga ata muntu namugurira n'icupa ngo avuge ngo yewe dozone canke ex dozone wacu kunuko yaye, ahubwo wasanga nabo bamusuzugura, bakamusubiriza mu ndumane, bakamusubiza mu nkoko. None rero simvuge menshi, ntumbire kuvuga ngo ko aha turi hari abandi, ko aho uri wewe nimba ari muri poste kanaka, mu nshingano kanaka, muri business kanaka, urwego rw'ubukiro rw'ubutunzi kanaka, ko aho uri hariho abandi muri iyo myaka irenganye mugabo batakihari kubera yuko bapfuye canke bahombye. Wewe na jewe dukwiye kwitwara neza, dukwiye gukoresha umwanya neza, dukwiye kwigengesera, dukwiye kugira ingeso nziza n'imico myiza, tukifata runtu, tukerekana indero runtu, tukerekana ko dufise ubuntu muri twebwe, kugira ngo ejo hamwe vyoramuka bihindutse ntihagire umuntu azoza kuducurira kuko azoba yitwaje ko twitwaye nabi habanamba. Si ibyo gusa, naho umuntu yonapfa akava muri buno buzima, iyo yakoze neza, iyo yakoze ibintu by'ubutwari by'ubuhizi, nabo asize abasigwa biwe baravuga ngo naka yari umugabo, so wawe yari umugabo, so wawe yari intore. Aba bagwagasore n'abandi babaye incungu tubibukira cyane ku byiza bakoze. Mugabo hari abandi kumbure bari bigeze kuba bakomeye cyane, mugabo ugasanga ububi bagize bwari ububi burengereje buteye ubwoba. Abo bantu ugasanga rimwe gusa umuntu abavuga ko iyo agombye gutanga akarorero ko umuntu yabaye mubi, mugabo umuntu w'intore yakoze ibyiza, yitwaye neza, usanga uwo ari we wese yipfuza kumukoresha nk'akarorero keza komurikira abana. Nuko rero n'ano majambo nayo numva twovugana rero muri uno mwanya, naho nyene aha hantu mwumva yuko nyene hadatuje kandi hadatekanye, ariko nyene mugabo kubera yuko bino bintu vya media umuntu abikunda, uca usanga rero umuntu agize agombye yuko iyo habonetse akanya umuntu atagapfisha ubusa, hakabaho guhanurana, hakabaho kwigishanya, hakabaho kuyaga, hakabaho kuganira. Kandi ndamaze kubona abantu batari bake bakomanta, bakavuga canke bakabaza bafatiye kubyo tuba twashikirije, naho tuba twabishikirije ngaha nyene. Ibiganiro by'amagara y'abantu murabizi tuba tubashikiriza mu kiganiro Yaga Muganga, duha tubona abantu batubaza, batwandikira ku ma WhatsApp yacu batubwira ati ibiganiro kunuko turabikurikirana, ni byiza cyane, ahubwo muradutegurira ikiganiro kuri ibi nibi. Gutyo rero gace usanga nabyo bitweretse yuko hari ababikurikirana kandi bibafitiye akamaro. Nuko rero n'ano majambo cyangwa se n'ino nkebuzo, n'izino mpanuro nari numva yuko twoganira muri uno mwanya. Mwebwe mwese mwafashe umwanya wanyu mukazikurikirana, turabashimiye cyane. Abatari yabonesha murashobora kuyabonesha, byo babyiza gusumba, kugira ngo iyo dushize ku ikiganiro muce mukibona, hanyuma dushishikare kwaguka mu bijanye n'abo dushikiriza bino biganiro. Communauté ishishikare kwaguka, abo dushikiriza bino biganiro bashishikare kugwira. Nuko nagahwane tuzosubira mu bindi biganiro, ikiganiro Gitondo Gishasha, ikiganiro Yaga Muganga, ikiganiro Umutima w'Ubugingo, n'utundi nyine twose twobona yuko bikenewe yuko twohanurana ko. Murakoze cyane.